rero yagiye arashirwa habona nk'ibyo duhejeje kubonera ngaha twabonye ko ari ibintu biteye agahinda ibintu bibabaje ibintu umuvyeyi cyangwa umurundi w'ubuntu utoreka kubona yuko hariho ibyabaye kandi twabona ko byabyiza abantu b'ubwoko bumwe peut-être n'abandi barapfa mugabo uri kurabiraba en general ukuntu vyagiye biragenda urabona yuko vyabyiza abantu b'ubwoko bumwe. Jewe rero akabazo kanje ka mbere naguma mbaze twarabonye mukora ibitari bike kandi n'ubu turacabiteze ko igikorwa kinini ibintu vyinshi muzoshobora gufasha none abantu babuze ababo aba bariko baramenyekana imiryango yamenyekanye leta y'u Burundi ifatanije na Severe kandi mu mwabishize ahabona itegekanye iki pour les familles zabuze abana zabuze abagabo twabonye hariho abakiriho hariho abakiri mu batarapfa bari mu mihana bari mu mazu barira mbega abo bantu mubona ari iki gitegekanije kugira ngo bazoshobore kugira icyo bashumushije canke ubwicanyi bugiye habona amaresponsabilité nkeka amaze kubaha etabli bakamenya ati vyakozwe na naka mbega izo famille zizoshobora kumererwa gute. Ikindi kibazo kigira kabiri turazi ko Severe mwatanze amaraporo ahantu henshi amaraporo yanyu n'ibikorwa byanyu byaragiye birabavalide birashikirwa n'inzego zitandukanye twabonye abubahwa ngaho imbere abatandukanye bitabiriye ivyo bikorwa abo bantu rero muravye amakontribution yabo bagiye barabaha n'amajambo bavuga mbega hariho ivyizigiro icizere yuko Severe izoshobora gusubiza hamwe abarundi biciye muri izo ndongozi twabonye bose babitangura bakavyumva kumwe nk'uko vyagiye biraboneka yuko ari igikorwa caje hageze.